Aniseti Nduwayo nkorera ikinyamakuru Mashariki TV fatiye ku miyamamazo abiyamamariza kuzorongora imitumba n'amakartier barimwo aho usanga uburyo bakoresha hari bwinshi cyane umuntu akibaza ati none umukuru w'umutumba umukuru wa quartier yakoresha uburyo bwinshi abategekanya kuzobwisubiza buvuye hehe kumengo uko bisanzwe bitunganijwe uburyo baronka sikirenga umuntu ashobora gufatiraho akagira ati intwari ibereye izohava ihungabana mu mitumba no mu makarti ku mitumba akoresha amahera menshi mbibazo bigarura gute ku mutumba rero ndahitondera kuko abitoza mu mitumba nta mugambwe ngira mbona ntari namwe murabona nagiye gufasha umuntu ku mutumba sivyo umugambwe mugabo kubera twebwe abagumya banga turi benshi mu gihugu ubuzotuvyonga ku mutumba nago ndabibabwire ubuzokwaka igiturire umwene gihugu tuzoshirayo abadoriya mu mitumba yose bati naka yahunahunye cha dukonjega verbe nta motif cha tumukorerako asha gomba tanga miliyoni 100 zozihomba ico turakibamenyesheje tuko turadoriya hose nitujana tubinjirira mugabo iyo turiko turaje hariho n'uwakibajije iyo turiko turaja harababa ku bantu bazokwikorakoza tubivuze ubunyene iyo turiko turaja harababa ku bantu bazokwikorakoza barote neza mugabo ico kintu bagikure mu byo barota mu mitumba 344 tuzoshira kinderetse tuzoshira y'inderetse hari abandi bakoresha amahera bivanye naho bari ngo bazodandaza ama parcelle tuzozibira hose bindira kwa mbere baheze mu ntango zo kwicenda hari inama zikomeye z'igihugu zo gutanga intumbero ku nzego zose kugira ngo ntihagire umuntu asubira gukorakora ubu benshi baridoga ngo byinshi byarugawe hajya ntibarashamo imfunguruzo zipanze neza tuzokugara gose nico gituma gukoresha amahera ayafise arashobora kuba yabuze hayabika canke yabuze cyakora mugabo ntagire ngo azoyagaruza ubujanje urashobora no kuyatanga kugira ukore neza uvuga uti jewe ibi bintu byahora bimeze nabi ngo ndabigorore urashobora gutanga amahera kubera uyafise kugira ngo uzocubaka ikiraro c'abene gihugu ku mutumba uzocobakoresheje barabarizi wawe birashoboka murumva rero iyo tuko turaja dukeneye yuko abantu bakoresha inguvu ntibakoreshe uburyo ngo bazoshaba biyo abanyagihugu abanyagihugu tuko turavugana mu mitumba niba ari uburyo mu kwicenda zobandikira niryo kuraba yuko iwabo hapanze neza ntibatinye kuvuga bandi kudukete hanyuma abajeje tohoza baje gukorerayo ntibazoreka kuvuga bati uyu mukuru w'umutumba turamukuye uyu mukuru wa quartier natuveko areke kudukandamiza 62 twikuye ko abakoroni n'abantu batwononera zo turabikurako umwigisha Rehonse Ndikumana mu nama y'ubutunzi yari yitabiriye mugisa ibujumbura n'umugambi Saint David wari waserukiwe yaragize ati ubwo ntiboreka igihugu nticoreka umwene gihugu akagura igitoro ku giciro kiba kiri ku isoko gusumbaho igitoro coguma gidandazwa leta ikurikiranira hafi yashaka kuvuga ko boreka ababishoboye bose bakarangura igitoro bakakidandaza aha umwene gihugu akagura ku giciro kiba kiri ku isoko mbe hamwe igitoro wovuga yuko umwe wese yigurira basi umwe wese akidandaza nta ngorane zirimo none amahera kukigura ayakurahe igitoro hubwo amarundi yego wewe uri umunyagihugu ufise moto ukigura amarundi none ubundi yo kigura yahe yega n'ikibazo
none wewe dufate George agiye kugura igitoro i Dar es Salaam akigura iki ntegura amadolari none amadolari yakuye he ko twe mu gihugu tuzi ko amadolari ari make ayakura he iriga ni kibazo canke hari abantu bayafise bashobora kuyasuka mu gihugu kugira ubutunzi bwacu busambuke igari umuntu ashobora kuvuga ati bajya baratunaniye mu by'umutekano barugaye kuko hari abantu benshi bagomba guhanganya umutekano abandi bakavuga bati mu bya politike abanyagihugu bose barapanze kuva giheta hariya muri commune Marangara sigi nta giheta iriyo hariya gushika hariya mu Kayogoro Inkaramanyenye ati rero kugira tubahane tubacangaye mu by'ubutunzi yiga n'urugamba tugwana rero urashobora kuvuga uti none ko bavuze ngo turiberarize amahera cavahe yuko kigura i Dar es Salaam mbe nkoza haza nk'umuntu agacavuga ati ugira sambura Burundi reka shire y'imiliyoni umuriyaridi w'amadolari bicika ivyatsi amarundi acika ivyatsi tuja tubigira gute ego uri kuragwana intambara uraraba hose mu mpande zose ukavuga uti ivyo byose ari ikintu bagomba gushikako ivyo byose ubyize ti none amahera yuko uji Dar es Salaam kugura iromoroke 10 wo yakurahe uri umunyene gihugu imbere y'amatora hariho umugwiza atunga cyangwa umudandaza yavuze ngo amadolari arakenye je namutumye ko turaganira wewe ugenda urabwira abantu ngo ni nk'iyi leta ngo amadolari arakenye niho dandaje imyaka ingahe ngo 30 none mu myaka 30 wadandaje winjije amadolari angahe nta na rimwe none yozanwa nande ko wewe wavuga ko imyaka 30 atana rimwe wazanye urutwa n'umwene gihugu ngaha ibuye afise ibiti bitatu by'ivoka yamuye ibiro 1000 itoni imwe tuzi ko azanye amadolari 1000 mu gihugu amadolari amajana 7 ku giciro cy'ubu na amadolari amajana 250 turavye igihe cy'ikiro mugura ko mavoka ugasanga urushijwe n'umwene gihugu afise igiti kimwe kivoka ibiti bitatu mugabo wewe ukigira ngo urumudandaza ukagenda no mu modoka zitaboneka indani haye mugatuvuga ngo urakazi mugabo umwene gihugu wo ngahi gwabiriro hari hano nabonye gwabiriro yagusumbije gupanga karere kubere yarimye icyo zosorera hanze urumva ni biharuro icyo rero cy'igitoro kuvuga ngo liberaliza ngo umuntu ngo yigurire ibyo agomba vuga amahera yazova mbe amahera yoboneka igitoro cyo kiboneka nimba rero ataboneka ayo mahera uzoyazana azoba keneye gusambura Burundi kugira ngo ayazaye mu kinyegero kugira ngo igitoro kijigwe 200 iritiro cyangwa 30 azobaje gusambura ni n'urugamba tuza kurumenya twese ntimuvuge ngo ni iby'umugambi ngo ni vyandikuriyo cyangwa ngo ni vya mukuru w'inama nkuru inarayibonye oya twese turimwo uyu mugambi se w'umuntu ni wabene igihugu nibo batanze abana aja kugwana duteza kwitonda ivyo vy'igitoro rero nta ngorane nibatubwire batamahera yova ngaha George nibazoza kuzana imodoka 10 z'igitoro atubwire ati amadolari nza kukigura i Dar es Salaam nayakuye ngaha turabe hariho umwiherero wakozwe n'abahinga mu gisata c'indero aho babonye yuko umwaka w'icumi wa kera ugarukanwa mu mashure kuko ngira ngo ishure shingiro uko ritunganijwe ubu basanze harimo amakemwa mu bijanye n'ubumenyi bw'abana mu mugambwe SNDFDD ico ciyumviro catanzwe n'abahinga mucakira gute iki cy'umwaka w'icumi iyo ikimburo gishikirijwe gishija mu bahinga naco ndakivugako iyo gishikirijwe hariho abahinga baca bavyiga nibo bazoca bavuga bati twasanze ari byo twasanze atangorane tuca tubinyarutsa ni kuvuga yuko nimba bavuze ati mu mwaka w'icumi wogaruka gishija mu bahinga jewe ndi kuriyo ningwa ndizunguka mu bene gihugu sinavuga ngo nivyo nosanga nihenze naho cyo tujisha mu bahinga bakabiraba mugabo urupfu n'imfane birajana sivyo hajya wize naho kwiga muri fondamentale cyangwa kwiga bijya bya kera upanze birapangika mu mutwe nta ngorane mugabo nibakore abahinga bazoduha icegeranyo nitwa Aniseti Nyamweru nkorera televiziyo Mashariki TV mfise ibibazo bibiri ikibazo ca mbere ngeniteka
igihugu cy'u Burundi carihaye intumbero imbonakazoza vision 2040 2060. Hari abavuga bati mu planification cyangwa integuro mu Burundi zama ari nziza cyane, ti harabaye CSRP 1 CSRP 2 plan national de développement n'izindi nteguro zagiye ziraba, ariko atayo madokima yabameze neza, ariko hageze kubishira mu ngiro niho bigorana. Nyeriteka ubu mwo kwizeza iki abarundi kubijanye ni vision 2040 2060? Harabavuga bati ubwo ntibizohava biguma nkuko byari biri, integuro ikaba ari nziza ariko hageze kubishira mu ngiro ntibije mu ngiro. Kazoza niyo twiteguriye twebwe nyene n'abene gihugu bakeneye kugira aho bashitse, nico gituma ibyo kuguma mu nkaratasi kazogumayo. Ngira ngo turi kumwe n'abarongoye umugambwe bamwe no kuva ku mitumba bari ngaha, twebwe mu mugambwe twaravyiteguriye kandi twatanguye turi ku givi. Ngira mu mwaka weze kwa 2022 2023 ndamukiza ngaha nyene Ingozi aho kuri hotel Ruhuka, niho mu mugambwe twafata mu minwe ijya mbona kazoza, biri mu byo twiyemeje mu byapfunditswe n'inama komite nkuru y'umugambwe wacu mwiza wa CNDD-FDD yo kuri iyo tariki yo muri ndamukiza mu mwaka weze. Turi ku kivi rero, ubu icyo zokora dukuza turaraba aho tugejeje, tukazosaba ngira ngo mu nzego zose murabona ko ni intara zagutse n'amakomine yaragutse, kandi hagiye gutunganya ku buryo intara twegereza ubutegetsi n'ubushobozi intara n'amakomine. Ivyo navyo byo bituma imigambi ija mu ngiro ku rugero rwiza ku makomine yose, ku bungane bw'amakomine. Urumva rero ni ikintu cyiza, nta CSRP byakorwa n'abantu b'abazungu, byakorwa n'abantu ngo mahera ngo avuye hanze, ntituzi nivyo bafatira ko mugabe ibi nivyo twigiriye twebwe nyene. Nta numwe yadutereye ngo vuge ngo je ngo iki ni hoya, ni umugambi twigiriye tukavuga tuti vyogenda gute muri iki gisata, vyogenda gute muri iki gisata kujyo mu 2040. Hama imbona kazoza si igihugu gusa, ku rwego rw'igihugu ngo leta n'umwene gihugu arivyo zovugana n'abene gihugu, tumwe twamaze kubivugana mu mbona kazoza harivyo zovugana. Murabona iyo urugo twavuze uti imbona kazoza y'urugo, we uri papa we uri mama ufise abana, gira imbona kazoza y'umuhira, niyo zaterana turi miliyoni 13 tuzosanga cya gihugu twahise kumbona kazoza. Nivyo tugiyemwo, na wewe wakibajije tuzoza kubaza muhira ingene wateguye imbona kazoza y'umuryango, duteranye n'ivyo wanje n'ivya muhigwa n'ivyishegera cy'umunyamanga mukuru, turabe aho zatugejeje. Ubu nugushiramwo bose kuva n'umwana tumusheme imbona kazoza yiwe, ataruvuga ati jewe papa nzobiki abikore aboni yazoza mu myaka ikurikira. Kibazo ca kabiri nikijanye nikena y'ibitoro. Hari abavuga bati kumbure hoba hari kubijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi na Tanzania, ati hoba hari ukuntu Tanzania yoba igora u Burundi kubijanye na importation y'ibitoro. Mbega mwebwe nk'umugambwe uri ku butegetsi ico kibazo mukivuga kiki hagati ya CNDD-FDD na CCM muri Tanzania? Turazi ko muhora muvugana tubibona, ubwo ico kibazo kirahari canke nta kihari? Ntimuzoze murarondera bavuga ngo wowe buriye ntaburo bankana, oya nta ngorane ziriho na hagati ya Tanzania no Burundi. Tanzania ifise amastoke y'igitoro ni transit, ico tuguze gitransit amastoke kiza kiza, nta ngorane nimwe iriho hagati ya Tanzania no Burundi.